Hey, Burundi kayangana igikorane bantu mwese bo mu gisagara ca Bujumbura no mu micungararo yaho no hagati mu gihugu ngiri rya sango twari twiteze rirageze itegure wakire igitangaza cawe Yosuwa ibice bitatu umurongo wa 5 ishengero ryo kwihana no kuruhukira muri Yesu Kristo rifatikanije na Bethel Altar Ministry rikorera mu gihugu ca Amerika ryabateguriye igikorane cagakura. Muri ico gikorane hakazoba harimwo abakozi b'Imana bakoreshwa n'Imana nka Pastor Nduwimana Joseph akaba ari n'umwungere mukuru w'ishengero ryo kwihana no kuruhukira muri Yesu Kristo abenshi muzi ku izina rya Repentance. Pastor George Nkurunziza arongoye Bethel Altar Ministry kuva muri Amerika. Pastor Sandrine Munezero kuva muri Amerika nyene. Muri ico gikorane nyene hakazoba hari imigwi y'abaririmbyi itandukanye bo mu gihugu cacu c'u Burundi no hanze y'igihugu. Kikazobera ku kibuga ca ETS Kamenge kizomara imisi 3 kizotangura kwigendekerezo rya 3 irya 4 irya 5 mu kwezi kw'icenda kaze wiyakirira igitangaza cawe. Ico gikorane kikazokwama gitangura isaha 8 zuzuye neza kaze impumyi zirahumuka ibimuga biramuguruka ibipfamatwi birumva.